Ndabaramukije mwese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere kuri uno wa gatatu igenekerezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hakanya gusumba handi akaba ari ibururi mu ntara ya Burunga Imwaro mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera ibipimo byo kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu bice bya Makamba, Bururi, Mwaro, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke mu bindi bice bisigaye hakaba hitezweyo ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Nahazo bashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ibipimo byo kuri degrees Celsius 31. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 42 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye kiriye mwategura nk'Wejo agarukiye hano. Mwakoze cyane kuyakurikirana na Wejo.